ingingo yayo 29 baravuga yuko ata muntu n'umwe abwirizwa gukumirwa bijanye n'amatora kumva iyo ari yo yose. Igihamana kibi baritwaza ibicanye biriya bizo shingiro bakarihonyanga bagashinga ingingo zirivuguruza akaba arizo bitwaza bakabuza abarundi n'abarundi kazi bamwe bamwe uburenganzira bwabo. Mu nkundire nsubire ndabahemwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mwe mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, abari ku mugabane w'abanyamerika, bari no muri Canada, mu Bufaransa, Ubwongereza, Ubudagi, Allemagne, Belgique, Australia, muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, Zambia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi Tanzania, Rwanda, Congo, muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbi, imisozi bigiye bitandukanye. Bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike nk'uko turiko turagenda tubibashikiriza. Agatorwasa uyu amaze kuvuga amajambo akomeye cane inyuma yaho biboneka ko ariko arakumirwa. Agatorwasa yaraye yashikirije ikiganiro yatanze yiyamiriza ibiriko birabera mu butungane bw'igihugu c'u Burundi. Mwitangazo Agatorwasa nk'uko mwumvise mu ntango z'aya makuru ariyamiriza abo bose bariko barakoreshwa n'ubutegetsi, ariyamiriza ubutungane sentare avuga ko zikwije imyaka 2 yose yarazituye ariko zaranse kumutunganiriza. Agatorwasa avuga ko adasomera ibarurwa muri envelope ngo wahita avuga ko ubutungane butazomutunganiriza, ko nabo ari abagabo bariko baravyara abana babo bazobaraga igihugu kimeze gute, bazobasiga hehe. Ivyo nivyo Agatorwasa yavuze. Kurikira umwumvirize rero ukungene abisigura mu ijambo ryose yaciye atangaza, kungene avuga ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi biboneka ko buriko hengama cane bukamukumira hamwe n'abandi banyapolitike batandukanye, kandi biboneka ko igihugu bariko baragihamba mu manga. Itangazo dusaba ubutungane bwo mwitiro bugatuma ko urubanza rukaburanishwa. N'ibintu bitumvikana yuko urubanza rushingishwa hagahera imyaka 2 n'amezi hejuru atamborano zibaye. Biboneka yuko hariho umugambi kumbe wo kutunigira mu menshi, ko twebwe batubuza uburenganzira bwacu nk'abarundi bwo kuja mu bikorwa vya politike nk'abandi bose, kandi ari uburenganzira bwacu gutanga amakori nk'uko n'abandi bose bayatanga. Ikindi naco nuko mu bisanzwe mwibwirizwa shingiro mu ngingo yayo ya 19 biravuga yuko amasezerano mpuzamakungu Burundi bwatiye kw'igikumu cane cyane ajanye n'uburenganzira bw'ikirema muntu, yuko ndayo mu mategeko y'u Burundi. Muri ayo hari cyitwa Pacte International des droits civils et politiques. Ingingo yayo 29 baravuga yuko ata muntu n'umwe abwirizwa gukumirwa bijanye n'amatora kumva iyo ari yo yose. Igihamana kibi baritwaza ibicanye biriya bizo shingiro bakarihonyanga bagashinga ingingo zirivuguruza akaba arizo bitwaza bakabuza abarundi n'abarundi kazi bamwe bamwe uburenganzira bwabo. Icyo twarabonye yenese ni na Cour constitutionnelle bihaguruka mu matora aherutse kugira ngo twakwe uburenganzira bwacu. Tukabona rero ubutungane buriko burasa n'ubukamira mucoze abashaka kuduhamba muri politiki. Ivyo rero ntitwobishima cyane, n'igituma twanditse twerekana yuko mu by'ukuri gatahura imvo ituma sentare hayinyuzwa idatuma ko urwo rubanza kugira rucibwe, mu gihe ibyo badusaba byose haba ku ruhande rw'aba canke rw'aba ariya mu baburanyi byose vyakozwe. Uko kwega amaguru rero iryo tiro niryo turiko tudatahura, nituma dusaba yuko yaba umukuru w'igihugu yaba amashengero eka abarundi bose abanyamigambwe n'abandi twese twohaguruka kugira ngo by'ukuri umwe wese aronke uburenganzira bwiwe. Ubutungane ntiburiho kugira ngo bukwega amaguru, buriho kugira ngo butunganirize ababwitu. Byumvikana rero ko kwitura ubutungane ukamara imyaka 2 urubanza rwawe
butaburanishijwe. Ivyo n'ibimenyamenya yuko rero hari hagahaze mu Burundi, kandi n'ivyo bavuga byose ngo iterambere mu biki n'ibiki mbona kazoza sindabizi, yoba ari indoto yo ku murango mu gihe ubutungane butaba buriko burakora akazi kabo ngo baze butunganiriza abantu, ko abantu badatekaniwe iyo terambere n'iryo kuvuga ku munwa bishoboka. Twebwe ntidushobora gusomera ikete mw'ibahasha ngo bazorucuka canke bazoruca kuriya. Ico dusaba gusa nuko bohagarara nk'abashingantahe ko n'iryo banga bemeye, ntibagonde imanza, ntibagonde ingingo, bagaca urubanza nk'uko rubwirizwa kuba. Uko kimwe no mu bidutangaza, mu gihe hose umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'ico gihe yatuburabuza hagarika ibikorwa by'umugambwe atabifitiye uburenganzira, ari igikorwa cyagomba gukorwa n'iyo sentare, byaradutangaje kuba ataco bakoze. N'uyu munsi maze kubitura bakigumira mu gatiro. Ivyo nivyo bogomba kumva yuko bitobandanya nk'uko yabona bahagararira ubutungane, kuko ubutungane nibwo buzokiza igihugu. Nayo ahandi kurebera ibintu biguma biyangara nk'uku, sinzi iyo igihugu kizogarukira. Ivyo arivyo byose boraba nabo nyene bakibuka yuko baravyaye canke bariko baravyara. Nibabandanya ibintu bigenda nk'uko biri, ubutungane budatunganiriza abamwitura, none ababo bobo muri kazoza bizoheza bibagendere gute? Babona ko igihugu gishobora gutera intambwe gute mu gihe ubutungane irengagiza ababutaka? Aho niho tuvuga tuti nibikubita agashi ntibikebuke, bibahagarare nk'urwego, kuko rubwirizwa kwizerwa n'abarundi. Abarundi nabo bazobwizera kubera yuko bukoze ibyo bubwirizwa gukora nk'uko bubwirizwa kubikora. Bisigaye ayo matora avugwa yimirije yo muri 2020, uko igihugu cifashe uno munsi bibandanije nk'uku, imbona n'ico va muri ayo matora aho cyoheza kikagarukiriza igihugu. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira rero, reka aya makuru dusubire tuyatangurire kuri bino bintu biriko biragenda bishikirizwa, biriko biragenda bivugwa n'abatari bakeyi ngaha mu gihugu cacu Burundi. Kuri Agathon asa nk'uko abivuga, ariyamiriza uwo wese biboneka ko ahengama kandi afise uruhande ahengamiye ko, aho kugira ngo atunganirize abenegihugu. Agathon asa nk'uko abivuga, yarambuwe umugambwe arawunyagwa, bawuha abandi abaribo bawufata. Ivyo vyose akaba asemerera avuga ko ari akarenganyo gakomeye cane, akarenganyo akabandanya gukorerwa, agatotezo gakomeye bamutoteza kugira ngo atazohava yiyamamaza canke aja kwitoza. Abanyagihugu batari bakeye barasemerera bagasaba ko Agathon Rwasa yotezurirwa rwose, agahabwa uburenganzira nk'uko abivuga ko mwibwirizwa shingiro umurundi wese ategerezwa, wumva yipfuza kwiyamamaza canke kwitoza, ategerezwa gutanga ibisabwa akitoza. Akavuga ko ayo mategeko, ayo mabwirizwa yandi bashirako ari ayo kugira ngo bakumire umwe wese yumva ko yokwitoza ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi kugira ngo bamwishire inyuma, bamukumire nyine, bagategeka ko bagashirako amabwirizwa. Ayo mabwirizwa akaba ari ayo gukumira abenegihugu, gukumira abo bumva badashaka ko bokwitoza. Ibi vyose biriko biraba ni ingorane zikomeye cane, ni ingorane zikomakomeye cane ngaha muri kino gihe. Ibi bintu biraboneka ko bitoroshe na gatoyi kuri Agathon Rwasa na Sentare Nyankamugayo, abo bategekanaga canke abo batwaranaga uyu mugambwe wa Sentare, bose barakombowe barashirwa ku ruhande. Abo bagumutse, amakuru akaba yemeza neza ko umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD, niwo wateguye ivyo vyose, niwo wateguye kunyaga Agathon Rwasa umugambwe wiwe. Ivyo vyose vyateguriwe muri CNDD FDD, kuko biriko biragenda bidushikirizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni ingorane zikomakomeye cane biriko biragenda bishika. Gushika mangaya rero, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri,
amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Muri abo kubahwa, amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye. Naho ubutaha, musigare amahoro, turabakunda cane. Mukama abandanye kubazigama, mugire aho muba mwubahwe.